hageze mu ijoro uja kubitora ngo bitora akaba rega kurasa ubu y'icifata ikabasi nisanga yarabashana ibubiko amamagaze ari mukuranye abo umuntu aciye kura uwe mu ijoro bitora gute uhavutora n'ibitari irajamo uwo gutunyira ikibazo yagusenze ntavyatsi sumusirikare kura irajamo mu magazi ahubwo no gucungira yuko kura igumi nimeze neza hanyuma ikindi naco yego hari ibigwanisho bitarinda kuja mu bubiko burimo ibintu byose turabizi mugabo sinzi birinda kubiba tondaguri mugabo mumenye yuko kura rero ijamo nimba rwagomba gushinga imanza urumva nta burenganzira ronka mu nkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe mwese mudukurikirana muherereye mu migabane itandukanye y'isi turamakuru turabaha muri kano kanya n'amakuru avugwa mu gisata c'umutekano igisirikare c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yoba ahejeje kubogoza bamwe mu basoda abandi basirikari abahaye ibibanza bikomakomeye cane Gaspari Baratuza Brigadier General yahora avugira igisirikare nkuko muciye mu biraba ese nawe yoba yabogojwe amakuru kandi tuza kubaha muri kano kanya ni nkuka y'imisa yabereye muri paruwasi Magarama aho ni mu ntara ya Gitega muri diocese inkuru ya Gitega nyene mu bijanye ni Katolika aho Varisito Ndayishimiye n'izindi ndongozi zikomeye cane bakoraniye kuri iri genekerezo rya 23 Ndamukiza umwaka w'2026 batanguje igikorane canke amasengesho y'umugambwe CNDD FDD ayo masengesho akaba yitabwe n'abantu benshi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi muri abo bayitavye rero harimo indongozi nkuru mu gisirikare c'u Burundi harimwo ba Prime Niyongabo abasoda abajenerali bakomeye cane batandukanye biboneka ko rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ibintu vyoba biriko birahindura isura ngaha mu gihugu c'u Burundi turaza kubabwira kandi abo Neva nyine yahejeje guha ibibanza bitandukanye mu gisirikare c'u Burundi wa mbere tubabwira Neva yagenye mu mabanga harimwo ndabarabire mbabwire neza ndabasigurire neza uko bikurikiranye mu rwego rwo kwivuna abansi rero umushikiranganje nguko itegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ryatewe ko umukono nawe n'umushikiranganje wa mbere n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba hagenwe abayobozi bashasha batandukanye mu bisata bigiye bitandukanye Colonel Thierry Kabura yagenwe kuba uwujejwe ububiko bw'ibigwanisho logistique aha ni nyuma yaho ibigwanisho vy'igisirikare c'u Burundi bituriwe ngaho muri Kabaze Musaga ivyo guturigwa kw'ivyo bigwanisho rero bakaba uyarajejwe ibigwanisho kubibika canke ububiko bwavyo yaciye akugwa hagenwayo Colonel Thierry Kabura ubu niwe agiye kubifata mu minwe kubika no gucungera ibigwanisho vy'igihugu c'u Burundi mu mabanga ya kabiri canke ikindi gisata cahawe indongozi ni Colonel Gorodier
Kazindu yagenwe kurongora igisata co kumenyesha amakuru no guhanahana amakuru. Tubibutse ko aha muri kino gisata co kumenyesha amakuru ni naco gisata Brigadier General Gaspard Baratuza yarimwo, aho yari umuvugizi nyine w'igisirikari, yari umumenyesha amakuru w'igisoda c'u Burundi. Nkuko biriko biraboneka rero ko Baratuza yoba yakuwe muri ico kibanza yahoramwo. Ibi vyoba bisiguye iki? Kugena Colonel Gorodier Kazindu wagenwe muri aya mabanga vyoba bisiguye ko Baratuza yoba yakuwe canke yavanywe mu kibanza yahoramwo. Uyundi muntu yagenwe mu kibanza kigira gatatu ni General de Brigade Desire Manirakiza. General de Brigade Desire Manirakiza yagenwe kurongora akarere ka kabiri ka gisirikare, deuxième division d'infanterie. Aba ni bajya basoda bakiri bato bato, abasoda binjira mu gisoda nibo babarizwa muri iyi division canke mu karere ka kabiri ka gisirikare. Igisata ca gatatu ni cagenwemwo Colonel Jean Pierre Mbonyiyeze, yagenwe kurongora akarere ka kane ka gisirikare mu rurimi rw'ikinyamazuru ni 4e division d'infanterie. Ikindi kibanza cagenywe, iki kibanza kigira gatanu cagenywemwo Colonel Jonas Sabushimike, yagenwe kurongora ishure rikuru rya kaminuza y'igisirikare ISCAM ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyundi yagenwe mu kibanza kigira gatandatu ni Lieutenant Colonel Prosper Nihorimbere, yagenwe kuba umucamanza muri sentare ya gisirikare. Itegeko rivuga ko aba bose baca batangura amabanga yabo mashasha nk'uko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yabisavye umushikiranganji wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Ibisata rero vy'ingabo, murabona ko mu bisata bigiye bitandukanye hagenwemwo abantu batandukanye. Barimo haribazwa rero n'izihe mvo zoba zateye ko hagenwa abandi basirikare, abasoda mu bisata bigiye bitandukanye. Vyoba vyatewe n'iki? N'izihe mvo zoba zinyegeje inyuma y'ivyo vyose vyaciye biba? Ni mu gihe benshi bariko baravuga ko Varisito Ndayishimiye yaramaze imisi atekewe n'icoba ko umwanya ku mwanya ashobora gukugwa, ashobora gutembagazwa muri kino kibanza c'umukuru w'igihugu. Benshi baravuga ko Varisito Ndayishimiye rero inyuma yaho imbwa itukura imubwiye ko baba bicaranye umwanya ku mwanya, ko ivyo akora aba biraba, ivyo avuga avyumva vyose, nawe agaca avyandika ku rubuga rwiwe rw'imbwa itukura. Ndayishimiye akaba yaraye asubizanyije nayo, ngo benshi bariko barabikemanga. Ndayishimiye kandi yaridoze ko ngo hari abamwandikiye kuri WhatsApp bamubwira ko ngo ntaco amaze, ngo nawe arababwira ngo muze mwe mwitoze, mwe mufise ico mumaze, ngo nabo baramubwira ko bataja muri ivyo, ko nta mwanya bafise, ngo nibarekere. Ndayishimiye nawe ati nimureke rero twe dufise umwanya tubijemwo. Ndayishimiye kandi ngo yavuga ko bamuzanye mu vyo gutwara igihugu atabishaka, ariko mu majambo yiwe biraboneka ko yamenje. Biragenda bitahurika ko yagiye arahenda abanyagihugu ababesha. Ivyo vyose muri kino gihe ngo bakaba babona ko benshi nyine bavuga ko Ndayishimiye ntaco amaze, akaba nawe ari izo mvo ahora yikekwa ko ashobora gutembagazwa. Ngo mu guhindura abasirikari rero mu bisata hafi nka vyose bigiye bitandukanye, agahindura abatwara ingabo mu turere dutandukanye,
agahindura benshi ngo nuko yoba yari yiketse ko umwanya ku mwanya hoba hariko hategurwa umugambi wo kumutembagaza. Abari basanzwe batwaye ingabo biraboneka ko bahindutse, ubwo niba hari umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye woba uriko uragegwa ku mashi canke uriko urapfuba, ngo ntago bopfa kumutembagaza kuko abagaba ingabo bamwe bamwe yabahinduye, uwujejwe kucungera ibigwanisho abo yabahinduye. Uko kubahindura navyo bishobora kumugomiza ku butegetsi kuko uwo mugambi wabo babategura kumutembagaza batopfa bawushitseko mu gihe ababika abatware canke abayobozi ndongozi yagiye arazihindagura. Kongera guhuza canke gusubira guhuza umugambi birashobora kugorana canke bikabahenda. Amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, muraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye naho ubutaha.